Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse amahoro, ikaze kuri radiyo yanyu, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu makuru yo muri iki gitondo. Umugwi FDLR ugwanya leta y'u Rwanda ukaba ufise ibirindiro mu buseruko bwa Kongo, urahakana ibivugwa n'abayobozi b'u Rwanda ko ari yo soko y'umutekano muke mu karere. Nka FDLR twongeye kwamagana twivuye inyuma ko urwitwazo rwo gukomeza kuvuga FDLR ko ariyo nyirabayazana w'ibibazo bibera muri kano karere atari byo. Uyo ni Kire Ngoma, umuvugizi w'umugwi FDLR. Umugwi ujejwe gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania wafashe icemezo ko ikambi ya Nduta izokugagwa burundu mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyagihugu benshi bafise impungenge ku busaza bw'abashobora kuba abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka, Joe Biden na Donald Trump. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi dushikizwa na Diane Nini Nahazwe. Amakuru yacu turahera ku mugabane wa Afrika y'Epfo yaraye itahukanye ibiziga vy'abasirikare babiri bayo baheruka kurwa ku rugamba mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kapiteni Simon Mukulu Bobe na Caporal Ivren Tabange Semono bahitanywe n'urusasu rwo mu bwoko bwa mortier igenekerezo rya 14 uku kwezi kwa kabiri. Nta makuru araboneka kubateye urwo rusase ku kirindiro c'abasirikare ba Afrika y'Epfo kiri Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abategetsi ba Afrika y'Epfo bavuga ko bagikora amatohoza. Urupfu rw'abo basirikare babiri rwavugishije abatari bake muri Afrika y'Epfo. Abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu basanga atanyungu n'imwe Afrika y'Epfo ifise mu kurungika ingabo zayo kugarukana amahoro muri Kongo. Umugambwe uzi imbere mu itavuga rumwe na leta ya Afrika y'Epfo, Alliance Democratique, uvuga ko abasirikare b'ico gihugu atabikoresho n'ubuhinga bafise vyo kuja ku rugamba mu bindi bihugu. N'ubwa mbere Afrika y'Epfo iburi abasirikare muri Kongo kuva yatangura kubarungika hari mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze. Muri rusangi ikaba yarungitse abasirikare 2,200. Tukiri ku mugabane wa Afrika, Amerika iriko iragerageza kumvikanisha Ethiopia na Somalia. Icegera c'umunyamabanga wa leta ya Amerika ajejwe ivy'umugabane wa Afrika Murithi avuga ko mu rugendo yahoramwo mw'ihembe rya Afrika yagondoje abategetsi ba Somalia na Ethiopia abasaba gutorera umuti amatati ahuza ivyo bihugu. Madame Modi yabonaniye n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ya Addis Abeba, mu nyuma aca yerekeza i Mogadisho muri Somalia kubonana na president w'ico gihugu Hassan Sheikh Mahmoud. Uwo mutegetsi wa Amerika yabwiye amenyeshamakuru aha Washington DC ko Amerika yemereye izo ndongozi ubufasha bwotuma bicarana bakayaga. Ethiopia na Somalia, twibutse ko biriko bipfa amasezerano Ethiopia iherutse kugira na Somaliland. Ayo masezerano arimo ko Somaliland iha Ethiopia umuhora wishikana mw'ibahari mu ntumbero yo koroherwa mu vy'ubudandaji na gisirikare. Ubukote bw'uwo muhora uzoburiha n'ibirometero bigera kuri 200 bwomara imyaka 50. Mu gusubiriza mu ndumane Somaliland, Ethiopia nayo ica iyemerera ko yoyishigikira mu mugambi wayo wo kuyonkora kuri Somalia kikaba igihugu cigenga no kuyiha umutahe muri kompanyi y'indege yegukira Ethiopia. Somalia ifata Somaliland nk'iyayo kandi nta gihugu na kimwe kw'isi kirapfa cemeje ko Somaliland ari igihugu cigenga. Kubwa Madame Mamoli, umugambi wa Ethiopia wo kuronka uburenganzira kw'ibahari nahumvikana ubwirizwa guca mu biganiro ico gihugu cogirana na Somalia. Kuvyuko Somaliland naho yo kwikukira ikaba igihugu atawugihuriye na Somalia, Amerika isanga ari kibazo kiraba abanyagihugu ba Somalia nabo muri Somaliland. Kubwa Amerika na rundi ruhande na rumwe rukwiye kwivanga mu vy'iki kibazo. Ijwi rya Amerika turabandanya amakuru tubafitiye muri kano kanya. Amashirahamwe ya ONU n'amashirahamwe akorana nayo asaba Israel gukora ivyibwirijwe mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu, muri yo harimo ayo gutabarana. Ayo mashirahamwe avuga ko ukubahiriza amategeko vyotuma imfashanyo zirimo imiti n'indya bishobora gushikira abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza vyoroshe. Mitangazo ayo mashirahamwe yasoreye hamwe avuga ko ahangayikishijwe n'intambara ya Hamas na Israel.
asaba indongozi z'isi gukinga ico yita akaga katagira izina gashobora kwaduka. Iryo tangazo rigira riti ingwara ni nyinshi, inzara irugarije abantu, amazi ntayo, inyubakwa zarasambuwe, ibitaro bisigaye bisa nk'urubuga rw'intambara, abana barenga umuriyoni babayeho mwihahamuka, abasivile muri Palestina nta bufasha bafise. Amashirahamwe yasohoye iryo tangazo harimwo ishami rya ONU rijejwe ifungurwa kw'isi PAM, irijejwe amagara y'abantu OMS, ikigega ca ONU citaho abana UNICEF, ishamwe mpuzamakungu CARE n'ayandi mashirahamwe. Itangazo ry'ano mashirahamwe rije umunsi umwe nyuma y'uko Amerika itoye yemeza ingingo y'akanama ka ONU kajeje umutekano isaba ko intambara hagati ya Hamas na Israel ihagarara atakirinze gusabwa. Gataho mu kiringo kiri musi y'amezi 5 intambara ya Hamas na Israel imaze guhitana abanyapalestina baba ibihumbi 30. Aha muri Amerika naho umurwi w'abashinga amateka ba Republika bajejwe gutohoza kuvyagirije vy'uko President wa Amerika Joe Biden yoba yarabeshe abanyagihugu kubijanye n'ubudandaji bwo muryango wiwe ejo kwa gatatu barumvirije mwene wabo na Biden. Abarepublikane bagiriza Joe Biden kuba yoba yarariye ibiturire no kuba yoba yarakoresheje igihagararo ciwe igihe ari vice president wa Amerika kugira ngo umuryango wiwe ukore ubudandaji bidaciye mu mategeko biciye mu masosiyete yo muri Ukraine no mu Bushinwa. Ino dossier irimo kandi umuhungu wa Joe Biden. Mutoyi wa Biden, James Biden, yabwiye abariko bakora amatohoza kuri Biden ati haize imyaka 50 nkora ivy'ubudandaji. Joe Biden ntiyigeze abigiramwo uruhara, nta ruhara na rumwe abifisemo. Abademokrate basanga ayo matohoza kuri Joe Biden agamije inyungu za politique mu gihe himirije amatora. Abasesanguzi basigura ko amahirwe yuko hari ico ayo matohoza ashika ko ari make cane, ni mu gihe uwitwa Alexander Smirnov yahoze aha amakuru ibiro vya leta ya Amerika bijejwe amatohoza FBI mu mpfunyapfunyo aheruka kwagirwa n'icaha co kuba yarabesheye umuhungu wa Joe Biden yitwa Hunter Biden. Alexander yoba yaravuze ko we na se bariye ibiturire vy'amamiliyoni 5 y'amadolari umwe kugira ngo sosiyete yo muri Ukraine ikorera mu vya gaze ntikurikiranwe mu butungane. Muri inondwi abacamanza baremeje ko Alexander ubwiwe yiyemereye ko amakuru yahaye FBI yayakura mu begereye iperereza ryo mu Burusiya. Muhandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurike no ku rubuga rwacu rwa internet /radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inama ijejwe amahoro n'umutekano kw'isi y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku munsi wa kabiri yafatiye ibihano abantu 6 ibagiriza guhungabanya umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abafatiwe ibihano n'umusirikare w'intwazangabo w'ipete rya general wo mu mugwi FDLR ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Apollinaire Hakizimana, barimwo kandi abasirikare babiri bakomeye bo mu mugwi ugwanya ubutegetsi muri Uganda Allied Democratic Forces, barimwo uwitwa Ahmad Mahmoud Hassan. Abandi n'umuvugizi w'umugwi M23 ugwanya ubutegetsi bwa Kongo Wiringoma, umuyobozi w'umugwi w'abamaimai CNPSC William Amuri, hamwe n'umuyobozi w'umugwi witwaje ibigwanisho Twigwaneho Michel Rukunda. Ibihano abo bantu bafatiwe vyashizwe habona mu nama yihutirwa y'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano kw'isi, aho u Rwanda rwadomwe ku rutoki ko rufise uruhara mu ruhagarara ruri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Robert Wood ni intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishirahamwe ONU. Robert Wood agira ati, Rwanda must end its support to M23. U Rwanda rugomba guhagarika gufasha umutwe wa M23, rugomba kuvana igisirikare cyarwo ku butaka bwa Kongo, rugomba kandi gukura bidatinze misile zirasa indege zayo muri icyo gihugu. Hari amakuru yizewe yerekana ko u Rwanda rwarashe indege z'igisirikare z'umuryango wa ONU zishinzwe gucungira umutekano zikorera muri Kongo zizwi ku izina rya MONUSCO. Robert Wood yasavye kandi amakungu gufata ingingo zihutirwa zigenewe guhagarika ingwano muri Kongo no kugabanya imishamirano hagati y'ico gihugu n'u Rwanda. Ivyo bihugu vyombi biragirizanya uruhara mu guhungabanya umutekano hagati yavyo.
ishirahamwe ONU ku munsi wa kabiri ryasavye miliyaridi 2.6 y'amadolari agenewe gufasha abanyekongo miliyoni 9 bagenamiwe kurusha abandi muri uyu mwaka. Muri rusangi hari abantu miliyoni 25 bakeneye imfashanyo muri Kongo. Umugwi wa FDLR ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukaba ufise ibirindiro mu buseruko bwa Kongo urahakana amakuru avugwa n'abayobozi b'u Rwanda ko ariyo soko y'umutekano muke mu karere. Kuri uwo mugwi amakungu avuga ko ushigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo hatabaye ibiganiro ku mpande zose zihanganye mu karere nta mutekano urama ushobora kuboneka. Jimmy Shukrani Bakomera araduha ibindi kuri iyi nkuru. Ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo kiri mu byari ku isonga mu byaganiriweho mu nama yahuje abakuru b'ibihugu by'akarere i Addis Abeba mu cyumweru gishize. Ni igihe abakuru b'ibihugu na za leta bari mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Abo bategetsi bumvikanishije impungenge bafite ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo uterwa n'imitwe y'inyeshyamba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko umutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe udateye impungenge abanyarwanda gusa ahubwo n'akarere kose muri rusange. Bwana Kagame yahakanye ibivugwa ko we n'igihugu cye batera inkunga umutwe wa M23, ahubwo yakomeje yumvikanisha ko ibibazo by'abanyekongo ari ubuyobozi bwabo bwite kuko budashobora gukemura ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiye. Uretse Perezida Paul Kagame, abayobozi batandukanye b'u Rwanda barimo na Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, basobanuye aho babona umuzi w'ikibazo cya Kongo. Ntabwo wakwirengagiza ko harimo umutwe umwe wifuza guhungabanya umutekano mu Rwanda. Ntabwo wakwirengagiza ko warengeje no kubyifuza urabikora. Ntabwo wakwirengagiza yuko mu mwaka ushize guhera mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa gatandatu mu Rwanda harashwe ibisasu bigera kuri 3. Ntushobora kubyibagirwa. Ntabwo wakwirengagiza ko izo ngabo za FDLR zateye muri 2019 zikaza Musanze zikica abantu. Ku ruhande rwa Kongo, Perezida Antoine Felix Tshisekedi we yemeza ko intandaro y'ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cyari u Rwanda. Ibi avuga ko bihera ku bufasha iki gihugu gishinjwa ko giha inyeshyamba za M23 zirwanya leta ya Kinshasa. Izo nyeshyamba kuri ubu zimaze kwigarura uduce twinshi two mu teritware za Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Ubuyobozi bw'umutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ku ruhande rwawo uvuga ko ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na leta ye babashinja nta shingiro bifite. Bwana Kirengoma ni umuvugizi wa FDLR. By'ukuri rero nka FDLR twongeye kwamagana twivuye inyuma ko urwitwazo rwo gukomeza kuvuga FDLR ko ariyo nyirabayazana w'ibibazo bibera muri kano karere atari byo, ahubwo leta y'u Rwanda iteka iyo bayitegetse gukura ingabo zarwo muri kano karere no gukomeza gufasha M23 aho itagerageje kubahiriza ibyo isabwa, ahubwo ihita isimbukira mu kuvuga ko FDLR ariyo nyirabayazana. Mu by'ukuri tukaba tudashobora kwemeranya n'ibyo u Rwanda ruvuga. Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda igaragaza ko FDLR ari umutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda, dore ko abenshi mu bagize uyu mutwe ari abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ariko FDLR yo ivuga ko hari ikindi irwanira kitari guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Niko Kirengoma asobanura. FDLR zagiyeho mu rwego rwo kurengera impunzi z'abanyarwanda zakomeje guhigwa bucumu kuva amakambi yasenyuka muri 1994 kugeza amagingo aya. Indi nshingano ya kabiri y'ingenzi no gukora ku buryo muri kira gihugu cyacu cy'u Rwanda haba impinduka ku miyoborere, abanyarwanda bakisanzura, abanyarwanda bagakora ku buryo bihitiramo abayobozi, abanyarwanda mbese bakabaho rwose mu buryo bureshya nta vangura. Mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hari bamwe mu bakuru b'ibihugu basabye ko habaho ibiganiro ku mpande zombi zihanganye bityo amahoro akagaruka mu karere k'ibiyaga bigari by'umugabane. Muri bo harimo Perezida Azali Assoumani wa Comore wari uyoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Uyu yasabye ko habaho ibiganiro hagati ya leta zombi bagashakira umutekano urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Kongo we yakomeje gutsimbarara ku cyemezo cye cyo kutagirana ibiganiro ibyo ari byo byose n'abateza intambara mu gihugu cye. Ubuyobozi bwa FDLR bwo busaba ko Perezida Paul Kagame yakwemera kuganira nabo. Kuri bo ibyo bizaba igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke ugaragara mu karere k'ibiyaga bigari. Icyo rero twe twifuza n'urwo rubuga niyemere ko natwe tugomba kuvugana nawe nk'uko na opposition rwandeze ibyifuza, ahasigaye twicare ku meza amwe. Ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 bakomeje kumvikanisha ko mu gihe leta ya Kongo itaremera kuganira nabo batazashyira intwaro hasi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Voice of America, Ijwi ry'Amerika,
umugwi ujejwe gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania wafashe icemezo ko ikambi ya Nduta izokugwagwa burundu mu kwezi kw'icumi uyu mwaka, gutyo impunzi zigera ku bihumbi 112 ziri muri iyo kambi zigatahuka. Umumenyeshamakuru Pierre Claver Niyonkuru afise inkuru y'imvaho. Biri muri raporo y'ibanga ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi ziri Nduta, ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania. Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro. Tanzania ni ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazova ngaha bagataha Burundi bagashika bicwa, tukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe, yaba mu gihugu byari bikunda twogiye hasi muri paradizo. Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'ibihumbi 2015, ubu afise imyaka irenga 40, abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basa nk'ababohewe amaboko imugongo. Amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika, no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe, amavuriro n'amasengero. Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mu Rwinyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi, Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR. Vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 64 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga ibihumbi 50 zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo, yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze, amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo. Perezida Samia Suluhu uko niko yishuye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania. Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa. Ati jewe nk'umukuru w'igihugu ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ivyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania canke ko baduhungabaniriza umutekano. Nivyo bizodusaba uburyo bwinshi, ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe. Tutaona nini cha kufanya. Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'ibihumbi 2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubu ari mu ikambi ya Nyarugusu, ni ku nshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi 1972. Barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake. Muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare, amaraso ataraseseka. Urunani rw'abaharaniye agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko CBDH-Vicar ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara urwo runani kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika yaburiye HCR. Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera. Abo bose leta y'u Burundi nagura urutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano y'i Geneve mu 1951 aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana. Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu ca Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye, harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwobwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe HCR ryerekana ko abarundi hafi ibihumbi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu vya Tanzania, u Rwanda, Uganda, Kongo na Kenya. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'ijwi ry'Amerika.
muri leta zunze ubumwe za Amerika aho amatora yo mu ntango ageze arerekana ko Joe Biden na Donald Trump aribo bashobora kuzohangana muri uyu mwaka nk'uko vyagenze mu mwaka w'2020 mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa 11 gutaha. Ariko abanyagihugu benshi bafise impungenge ku busaza bwabo. Ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamirindi. Perezida Biden aramutse yongeye gutorwa yaba afite imyaka 82 agitangira manda ye ya kabiri ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2025. Niwe mukuru w'igihugu wa mbere na mbere waba ukuze cyane mu mateka yacyo yose. Naho Trump nawe aramutse atowe yaba afite imyaka 78 agitangira manda ye kuri iriya tariki, yaba abaye perezida wa kabiri ushaje mu mateka. Abaturage bafite imyaka yo gutora 59% bavuga ko aba bagabo bombi bakuze cyane ku buryo batashobora kuyobora igihugu neza. Gusa nta tegeko na rimwe ribakumira. Uhereye ku itegeko nshinga ubwaryo rivuga gusa ko umuntu wemerewe kuba umukuru w'igihugu agomba kuba afite byibura imyaka 35 y'ubukure. Kuki rero abanyamerika bafite impungenge z'ubusaza bwa Biden na Trump? Abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko impamvu ari uko bamenyereye abaperezida bakiri bato. Koko rero abaperezida 34 kuri 46 b'Amerika bari munsi y'imyaka 60 y'amavuko ku itariki bimikiweho mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Robert Collins, mwarimu w'ibya politiki muri kaminuza Dillard y'i New Orleans muri leta ya Louisiana mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, ati none ubu kuri Biden na Trump abanyamerika ngo byaje bite? Hari ikitagenda neza muri demokarasi yacu? Ariko simpamya ko hari umunyamerika waba yarageze gutya ngo reka duhitemo abashaje gutya. Ndakeka ahubwo ko byatewe n'uko abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani benshi bumva cyane kandi bibona muri Trump. Naho Biden we kuva mu 2020 ni kandida abademokrate bumvikanyeho nko gukemura impaka mu ishyaka ryabo. Ku baturage badafite impungenge, imyaka ntikwiye kuba ikibazo mu kazi akariko kose, by'umwihariko muri politiki, igihe cyose ubusaza butabuza umuntu kuzuza inshingano ze. Uretse ibyo kandi, kandida perezida ntiyamamaza wenyine. Professor Andra Gillespie ni mwarimu wa siyanse za politiki muri Emory University iri mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Both of the presumed party nominees are going to be men who are over the age of 75. Abashobora kuba abakandida b'amashyaka yombi barengeje imyaka 75 y'amavuko. Ndatekereza rero ko abaturage bazita cyane ku bashobora kuzaba abakandida ku mwanya wa vice perezida, ku buryo bamwe mu baturage bazatora bazarebera hafi uwazabasha kuyobora igihugu neza mu gihe perezida azaba aramutse apfuye cyangwa se aramutse arwaye cyane. Si ubwa mbere ikibazo cy'ubusaza kije mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Mu 1984 perezida Ronald Reagan wo mu ishyaka ry'abarepublikani yashakaga manda ya kabiri. Yari afite imyaka 73. Niwe kandida wa mbere wari ukuze cyane mu mateka ya Amerika. Yari ahanganye na Walter Mondale wo mu ishyaka ry'abademokrate. Uyu we yari afite imyaka 56. Bamwe mu banyamerika bari bafite ikibazo ku busaza bwa Reagan. Abanyamakuru babimubajijeho muri kimwe mu biganiro mpaka abakandida bombi barimo. Reagan yabigize urwenya. Nta kibazo cy'imyaka mfite muri iki gihe cyo kwiyamamaza, kandi sinzigera nziza uwo duhanganye ubuto bwe no kuba adafite ubunararibonye mu nyungu za politiki. Professor Laura Mosqueda wigisha iby'ubuvuzi muri kaminuza ya leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ntiyumva abanyamerika. Ati ibihugu bimwe biha agaciro ubukure bw'umuntu kubera ko aba afite ubushishozi n'ubunararibonye mu buzima. Biteye isoni kubona hano muri leta zunze ubumwe za Amerika bamwe atari ko babibona. Ubusaza butuma tudakoresha icyo kigega cy'agatangaza kuko abakuze ubusanzwe bashobora kutwereka inzira n'umurongo, cyane cyane muri ibi bihe bikomeye. Mu ikambi y'impunzi ya Kakuma muri Kenya habandanya kuvugwa ubushamirana hagati y'impunzi zikomoka mu karere k'ibiyaga binini n'izahunze ziturutse muri Sudani yo mu manuko. Uko gushamirana ku munsi w'ejo kwatumye impunzi y'umunyekongo itakaza ubuzima. Mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye na John Habimana, umunyarwanda yahungiye
aho muri iyo kambi amubaza uko ibintu vyifashe. Iyi ntambara dusanzwe tuyirwana kuko nkatwe tumazemo umwaka n'amezi ntituya dutuzwa, baduhaye ibyangombwa byose byerekana ko turi impunzi, ariko gutuzwa byaranze. Iki gihugu nta kiri nk'ikitwahise uburenganzira bw'impunzi na gakeya. Aba basudani cyane cyane babita abanwere, abo b'abadinka ntabwo bagira intambara cyane, ariko abitwa abanwere bobo ntabwo bakeneyemo hano umuntu w'umugararara. Impamvu bavuga batabakeneye ni izihe? Impamvu batanga ikomeye, urabona aha hantu yiturikana hari agace kanini cyane karimo n'ikakuma turimo, bo bavuga ko hahoze ari iwabo. Bo baranahahungiye baratuzwa bitandukanye n'abagararake, bo bubakirwa amazu y'amabuye, bakabubakira mbese babubakira ibintu byose bigezweho. Rero bakabona ko twebwe kuba tuhahungiye dushobora kuzabarusha ubwinshi tukagira imbaraga, kandi ngo bo bafite ikigenderwa cyabo bishakira, niyo mpamvu badakeneyemo umugararaka muri zino nkambi. Hanyuma se umuntu yakwibaza ni gute umuntu atandukira cyangwa se agafata icyemezo cyo gutera undi ntacyo bapfuye? Aba bantu icyambere ugomba kumanza ukamenya ni inyeshyamba, bo ururimi bazi ni rumwe gusa rw'iwabo. Ikindi bo uko bameze nta kintu na kimwe bagombye kuba bapfa natwe, ariko nk'abavuga ko twabasanze wabo intambara zizamukira ku tuntu dutoya, kuko bo basanzwe badufiteho umujinya bagahita bica bagakuraho. Urabona bo bafite imbunda, hano ni mu ishyamba ntabwo bagwaye so neza ko ni mu ishyamba, ni abantu bateruye n'ikiremwa muntu bagiye kugerageza ahantu hadashoboka bareko ko cyazahashobora. Ni ishyamba ribi cyane, izuba n'iki, ntabwo ari ahantu ho kubera n'ikiremwa muntu. Rero bo n'ikintu kigendanye n'amazi ya hano, amazi ahaba, amazi azanwa n'imodoka ikamena mu matanka abantu bakavoma. Ubwo rero iyo Musudani nawe natonda ntabwo ajya ashyira ku murongo nk'abandi. Rimwe na rimwe rero ugasanga twebwe ntitubonye amazi, tutabona amazi rimwe na rimwe, bo bagashaka nayo twavomye twashyize mu nzu kubera kagasuzuguro no kwiyumvishamo ko bagomba kudusuba uko bashaka ko bibona nk'abari iwabo, nayo wavomye mu nzu bakaba baza bakayakuramo. Aho rero niho hagenda hava intambara za hato na hato, wafata nk'umwana bamubuza kukononera gutya iwabo bagahita bavayo, ukabona bahise bazingaho urashusheni, abantu benshi cyane bagapfa. Hari abamaze gupfa kuva ubwo bushyamirane hagati yanyu nabo butangiye? Bushyamirane kuva butangiye hari abantu batewe ibyuma benshi cyane bagaragaye, hari n'abatagaragaye. N'ubwo hari undi bamaze gutera icyuma none ahangaha w'umudamu w'umukongomani. Abagaragaye bamaze gupfa, umugabo umwe w'umukongomani we bamaze gutangaza ko amaze gupfa, apfira bita Kiriseveni ku bitaro bihari bita Maria Mungu, wowe wamaze gupfa. Abandi bose bakomeretse, hano dufite ibikomere byinshi cyane. Icyo bagerageza gukora cyo koze mumaze gukomereka, ambulance zigatwara kwa muganga, mukagenda bagapfuka bakababwira musubire muri solution, nta yindi nkurikizi. Ku buryo mu minsi ishize badukoresheje inama abakozi ba UN, tuza kubereka umuntu twe twiboneye afite imbunda directed, dore nguyu nawe yicaye muri iyo nama, baratureba baraseka, nta n'uwamukozeho. Uwo niwe waje kuzana akavuyo nimugoroba ashaka gukubita umuntu ngo wamuvugiye mu nama, ashatse kumukubita abantu bavuga turamukubitira iki, none iyo mbunda yawe niba hari umuntu utarayibonye, intambara yavuye aho ngaho, cyo koza numvishe ngo nawe yakubiswemo. Ubwo akubiswemo bene abo bahita bahura, bahita bazingaho inkambi, bahita batemagura abantu batanabajije uko ibintu byatangiye. Numvise ko mwari mwahunze muhungira ku cyicaro cya polisi. Polisi cyangwa se inzego za leta zo zivuga iki kuri ibyo bibazo murimo aho ngaho mu nkambi ya Kakuma? Ngewe nko ku ruhande rwanjye nubwo navugira abandi, ariko ndabona polisi y'aha ngaha Kenya nta kibazo yari ifite gikomeye. Ikibazo kiri muri UN, imikorere ya UN ya hano Kenya n'ubuyobozi bwa Kenya niho hari ikibazo, kuko polisi iyo bagezeho bahungiyeho barabakaribisha ati muze, mu minota mike ya UN kabira hageze ati tubashaka hano basubire muri option. Kuri mwebwe murabona amaherezo ari ayahe? Amaherezo sinzi, nkamwe wenda mushobora kuba mufite ikintu mwadufasha mukadutabariza, isi ikabyumva kuko abenshi tumaze kubona ko iki gihugu twahungiyemo ntabwo cyari cyo guhungirwamo, cyane cyane nkanjye nk'umunyarwanda. Akarengane mfite ahangaha gasumba ko nari mfite mu Rwanda, nsanga mbaye ndi mu Rwanda ubu naba mfite amahoro gusumba mfite aha narahunze. Urakoze cyane, turagushimiye kubwa kanyu ha Ijwi rya Amerika. Sawa namwe murakoze, kandi Imana ibahe umugisha. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu birangiriye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikirana Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe adufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mugira amahoro n'umunsi mwiza mwese.